atembera mu ibarabara ahagarara jipe, umuntu ati uja he? Ni ngaho mu Nyakabiga ku ry'icenda niho ndi ni haruguru ya Ribara. Ati njira ngaha, ati nagukunguruza, aranjana nterega nashe tatoya niturashika, ati jewe ndakwereka aho dushikira, ati ageze, ati je nashatse gukwereka iwanje, ate doni Yezu nta wundi ni bimwe twavugana. Acaranjana njambona kati ahantu emwe hasa na Paradise, hubatse neza, hasukuye, ngira nta bicumuro bihari, kandi n'umukirisu. Acahamagara umukenyezi wiwe ati ndazanye wa mushitsi. Ashati mbega none aturanywa ka Musteri? Noya, ndico nacitse icoganyoni, nicoganyoni ndisi mpima niraba nuko kuguru kwa Yezu kugwaye, niyo canke bitaza nkoni zumye zanikiye ziwe, ntibishoboka. Ati none unywa iki? Jewe nywa Viva. Hamagara umukozi ati genda uzanire akaviva tubiri, ati hanyuma ati nanze uzanire kayora yara. Ati nterega jewe ibyo onye tubinyoye tuba tunyoye shetani, nibigukubita hasi kandi atawabiguhaye ku nguvu. Madamu wiwe acavuga ati ntiwumva? Ati urumva ko ari shetani ibyo bintu tunywa? Nuko hanyuma acaramubarira ati umve rero, ati kora icyo wiyemeje. Jambona yirutse mu cumba, imbe washatse igiye kuzana inkona nkubita. Jambona azanye umuzagazaga w'ikositime iyagayaga, ubu siyo naje nambaye, ucumenga bayisiga amavuta. Hanyuma naje ndayambaye ubwa mbere, iyo pasiteri yamuciye ambwira, avuga ati ngo urya anya araje. Hanyuma rero aca ati genda uzane ikirato, ati ca kirato kimwe kirabura kimwe narambara kigugwa ibihumbi 400. Jambona arakizanye, jambona azanye ati genda n'ubu usubire uzana ishati nziza n'ijya karuvati nziza nyene yizane. Acarayizana, ndabizana mu modokari, aca njana muhira, ngenda nezerewe. Nti Yezu ibyo twavuganye wabikoze. Hanyuma Yezu ati n'ubu ngire ndakongere. Iyi rero nigira kabiri yanyongeye. Rero musenge Yezu icyo umwemereye kandi utamuvangira, ukamutwara ku mutima kabisa, ukama wahogeje ibyaha byose wakoze ukabiheba. Jewe nari umunyabicumuro, kandi ibicumuro byanje nyere ndabyirega hanyene. waramaze kubyirega ko mubinyegeza. Icyo gituma ndabivuga, nanezerewe n'uyu mukozi w'Imana. Umunsi umwe yaratwigishije, aboroga arira, arateba arambika umutwe hasi ararira, ati ibicumuro mukora, ubusambanyi mubinyegeza jewe, mukabinyegeza n'umusaseredoti Patiri. Ati none buhungiro muzohungira he? Jewe igicumuro canje naraganiye Yezu, abagore bose ko nabashikirije shetani. Ubu rero ndi frere nibereye baniye na Yezu mu nzu.
kandi iyo mariage yanizo bagakura n'uri buraya azoza kuyiraba. Tugire Kristo, komera amashi Imana. Navuye iyo guteye izuba. Abagore basambana ngo yabashikirije shetani. Yewe basambanyi bo kwa shetani. Ungu azokwirirwa n'uwamukoye. Yesu ashimwe. Amen. Yewe ndafise amavuta menshi kugera kuri ino saha. Aya mavuta menshi nayahawe n'uy'umuvyeyi. Yewe naze niganyira cane. Nari umuntu nkenye cane n'agahuzu. Kandi nari umuntu nari maze kumugaragara mu mugongo. Nari mfushe mu mugongo ruvyimbye gutya. Ariko ubu rwagabanutse kubera amavuta y'umuvyeyi. Rero ngira ndababwira ko kuwa Mungu natwaye amavuta menshi asumba ya mwebwe mwasenze kare. Jewe natwaye amavuta menshi kuwa Mungu. Jewe nabaye ndi ngaha. Ndiyicarira ngaha gatoya. Nzasanga umuvyeyi umwe ansanze aho niyicariye. Aca nyihereza akantu kamwe k'akanoti sishimye kuyavuga ukuntu yangana. Kandi muri uwo mwanya nadugiye mu modoka ari i Bujumbura. Kare nahora nsha ahantu isororetse. Nahora nsika Sizeri. Nashishe shaceni. Ayandi mavuta naharose. Ndashima Imana kweli. Ahubwo ndafise amavuta remeye. Ahantu hose mba ndiko ndakora. Nguma mfise Imana yanze. Naho mba ndiko ndakora nguma ntari. Urumva si yindi mpuzu ngaha. Ibikwembe bibiri. Ubu mfise imyambaro itatu. Ubu ndaberewe Imana irahari canke ntayihari? Nuno musi uratwara ikindi gitenge. Amen. Nayumvise. Kare nahora nsishe ngaha. Nahora niyumvira ngo mbega basaba abagore banini. Nguwo nosaba ni imwe. Ngo yoyini. Nkasamvuga ati naho yombi ikanzu. Sinoshobora kuyambara kubera nirindi. Kandi sinomenya ukuntu ndayitambukira. Ahubwo nosimira amavuta y'umuvyeyi. Anyubwira inkomezi. Nzogumesangwa nk'ukondi. Kandi musabire nzorangize neza. Ariko aho ni nkotera. Haleluya. Kubera amavuta y'Imana barazi gutambuka. No mu mpuzu umuhazo umenye ingene zitambukira. Ndafashijwe n'ukuri kose. Yahora shika Sizeri agenda n'amaguru. Ariko ubu yashitse kare aduganywa n'imodoka y'i Bujumbura. Imana ishimwe. N'uyu munsi uraza gushika kare imodoka irasubira gushikana. Ndashima Imana yo inshikanye ngangi humeka impwemu z'abazima. Yesu nashimye. Kuko ndi mu minsi y'imyongerano. Yesu nashimye. Ndashima Imana zari tariki 23 mvuye ngaha hari kwa kabiri ntashe hariho mu Masizeri. Ngeze kumarize hajya kuri Mutanga kujaja amashure makuru. Shitse mu ibarabara ry'ikaburimbi. Yesu nashimye. Ndatembagara. Yesu nashimye. Ikibeni cyariko kirengana cyari kingonze. Narakomeretse mu kiganza. Ndakomereka no kuguru. Yesu nashimye. Nifuhe shetani yarangiriye umukozi w'Imana nari mvuye ngahajeje kundambika kwibiganza. N'abandi bakozi b'Imana arababwira bansengere. Yesu nashimye. Ndongera ndashimira Imana ku munsi w'ejo. Yesu nashimye. Nari mvuye mu isoko muri Kotebu ndiyumvira none teko namagenda kukarago. Aho nsengera saa 2 baba bindi. Hambuga none ko yamaze kurenga bigende gute. Ndagona ngeze hajya haruguru nca ndasubira inyuma. Yesu nashimye. Yesu nashimye. Naragwaye muri 2010. Yesu nashimye.
hari mwijoro hari mwijoro nka saa moya numva ikintu kinkubise rwose, numva ari uruyoka runini nyarurerure. Yesu nashimye. Ndashimira Imana bari ngaha anye byo ku munsi w'ejo mu masengesho, umukozi w'Imana yarahanurira. Yesu nashimye. Reka tubivuge neza. Yagiye yumva ngo kiyoka kimukubise ku kuguru muri 2010. Uhereye ico gihe acaragwara, amererwa nabi kuva 2010 gushika n'ubu yari mbohe. Kuwa gatatu hariho ubutumwa, umukozi w'Imana aravuga ati hari umuntu inzoka isa niyakomoye. Hari ejo samedi, ejo mu masengesho, hari umuntu inzoka yakomoye, kandi kuva iyo nzoka imukomora yaciye agira ubuzima bubi. Ati uwo muntu ntahagarara, acarahagarara. Rero abakozi b'Imana baramusengera, abadayimoni baramukubita ukuntu nyene yari yaraboshwa amerewe nabi. Ashima Imana ko yabohotse kubera inzoka yari yamwinjiyemwo imugumamwo. Ubuzima bwiwe urumva bwari bwa magoyagi. Uko twamusengera ari intambara ikomeye cyane. Hari abantu rero inzoka zinjiramwo, abadayimoni binjiramwo baciye mu nzoka. Satana akicisha mu nzoka nk'uko asanzwe ari inzoka, akamwinjiramwo akamugirira ubuzima bwiwe akabuboha. Ashima Imana rero kweje Imana yabihishuye kandi akagira kakanabohoka. Dukomera amasho mwami Yesu. Yesu ashimwe. Nanje mbanje gusaba imbabazi kubera natevye kuza gushinga intahe ihagije. Nanje murabizi ko nari ngwaye, naragwaye cyane, ndamererwa nabi cyane. Bose barabizi. Aba bose barabizi. Abatabizi nibo ngire ndabibwire, naye ababizi n'abasenzi cyane kandi. Okay. Rero naragwaye, ngwara mu nda. Nagiye kwa muganga, inda yarabyimbye uhereye mu mutwe gushika ku maguru, ndabyimba hose ku buryo ngira ngo atampuzu n'imwe nambara, nimba ndayambaye mu gatondo hashika ku mugoroba bidakunda nshobora kuyambura kubera mba nabyimbye. Inda yose yari yabyimbye, umutwe urabyimba, aha harabyimba. Ngiye kwa muganga barampima ngaha anye bambira ngo aya mahaha, bararaba umutima bambira ngo umutima warabyimbye, ngo n'igitigo carabyimbye. Ndabona kwereka abantu bisi bampagurukiye, ndabura umuntu n'umwe yonyegera, ariko ndaza iyi ni Bujumbura nzanye n'abavyeyi. Umukozi w'Imana Egide niwe yanzanye hano, nahinje ku gipimo ngaho onye kuri ku maison medicale kuwo muganga apima umutima witwa Elize. Rero arampima umutima, barambwira ngo warabyimbye, barampa amafoto nanayazanye kugira ngo hari abantu bapinga virema by'ukuri. Nayazanye amafoto ngaya anye amafoto bambiye ko umutima warabyimbye, ariko ubu rero ndashima Imana umutima warakize umeze neza. Biciye mu masengesho ya hano muri Epantanse ngaha bambwiye ko umutima wabyimbye, igitigu cabyimbye, n'amahaha bari bambwiye ko amahaha yagwaye bivanye no kumwe bambona inda yanje imeze, kuko kunda narabonerana cyane gose, no mu mutwe ndetse mu gahanga narabonerana. Byari ibintu biteye ubwoba cyane. Nta muntu n'umwe yari kumfasha atari Imana yo mwijuru. Ariko abantu bisi bose bambwiye amajambo yo kumpebuza, ntibari bazi ko Imana iriho kandi ikora. Imana ihabwa icubahiro. Imana yarakoze. Narahishiye ndamererwa nabi, abantu benshi ndabibabwira. Ngaya amafoto bamfotora bariko barampa ibintu, amafoto aya n'amafoto bamfotora, murabona ngako nayo narahishiye. Inzobe yiwanje niye mubona n'ukuri Imana yarakoze bitandukanye gose. Imana nari nabi